umutekano umunezero nsubire ndabaramutse nshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri no mbonesha kure ICTV ayo tugiye kugaruka ko yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Kirundo abamotari babiri baciriwe gupfungwa imyaka 20 ku bwicanyi n'ubusuma bakoze. Nayo Bujumbura Uburundi buriko burahura no kwiyongera guteye impungenge kw'indwara ya korera muri uyu mwaka wa 2026. Nayo mu yandi makuru gukora abantu kwa muganga operation kwavuyemwo urupfu Igitega, abantu babiri barapfuye, abaganga babiri mu bakanyisha imibiri barafatwa binjizwa ibohero. Izo ni impfunyapfunyo zayo tugiye kubageza ko vyo nibindi turabirambura muri aya makuru. Nimuje kure ico utegerezwa no gufyonda sabone ho utarafyonda ko amakuru dushize ko ukaca ubona notification ko dushize ko bishasha. Sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo ishashe mu rubanza rw'ikibiriraho mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi yaramenyesheje ingingo yafashe mu rubanza rw'ubwicanyi bwababaje abanyagihugu babiri bagirizwa muri urwo rubanza. Herize niyo nkuru na Yves Iradukunda bose abamotari basubijwe mu buzima busanzwe inyuma yo kuba mu gisirikare ca leta bagirijwe gutegura no gushira mu ngiro igandagurwa rya Gerard Nibigira ku bwicariho c'umushikirizamanza. Ubwo bwicanyi bwabaye kuwa 22 Ntwarante 2026. Abo bagabo boba bahamagariye uwo bishe ku mutumba Kireka zone Kirundo bakamuhenda ko bagomba bagure inzu ahashitse. Gerard Nibigira yari afise miliyoni 3 z'amarundi na telefone ngendanwa y'agaciro kababa ibihumbi 600 y'amarundi. Yoba yaciye anigwa n'abo babiri bamuhamagaye bakoresheje umugozi. Inyuma y'ivyo abo bicanyi baragerageje kunyegeza ikiziga mu mwonga, ariko kubera bagihamvye bihuta vyaciye bigenda nabi. Igice c'ikiziga nk'ukuboko kwagumye kuboneka. Ivyo vyatumye abana bo mu karitiye babona ico kiziga baca batabaza abanyagihugu, bituma abo bikekwa babiri bahagarikwa imbere y'abacamanza. Herize niyo nkuru na Yves Irankunda baremeye icaha barasavye imbabazi imiryango yabishwe n'ubutungane. Inyuma y'umwiherero sentare yaciriye abo bagabo babiri igihano cyo gufungwa imyaka 20 bategerezwa kuzotanga kandi imiliyoni 200 z'amarundi ku muryango wa Gerard Nibigira nk'indishi y'akababaro. Hategetswe kandi isubizwa ry'ivyibwe ipikipiki nizo miliyoni 3 z'amarundi hamwe ni telefone ngendanwa. Sentare yategetse ko hamwe ayo mafaranga hatorihwa abo bagiriwe n'icaha bazoca bahanishwa ikindi gihano gishobora gushika kugupfungwa imyaka 500 n'ihadabu ringana miliyoni 200 ni miliyoni 8 azoshirwa mu kigega ca leta. Iyi nkuru ibabaje yongeye gukebura ku bibazo by'umutekano cane ku buryo abagizi ba nabi bakoresha uruyeri rujanye n'urudandazwa rutari rwo. Abajejwe ubutungane basaba abanyagihugu kuba maso no kumenyesha ico cose biketse mu ntumbero yo gukinga ubwo bukozi bw'ikibi. Nayo Ibujumbura korera iraguma kwimonogoza hagati yo kwiyongera kw'abarwayi n'ibihano. Leta igiye gufata ibihano bikomeye. Uburundi buriko buharura no kwiyongera guteye impungenge kw'indwara ya korera muri uwo mwaka wa 2025 2026, aho abantu barenga ibihumbi 3,500 bamaze kwandura muri 2026, kandi hakaba hari n'utundi duce twongeye kubonekamo iyo ndwara kuva mu mwaka utangura
cane cane i Bujumbura, igisagara c'ubutunzi muri komine Ntahangwa, ahari uturere tubangamiwe, hamwe no mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero. Iyi ndwara iriko irarandagata cane bivuye kubiziba murantunga, ibura ry'amazi meza akwiye, hamwe n'ibikoresho vy'isuku bidakwiye. Mu gisagara c'ubutunzi c'ico gihugu gitoya co muri Afurika y'ubuseruko haravugwa ukwiyongera kw'ibiharuro vy'abarwayi kuva mu ntango z'iyindwi mu duce twinshi two mu buraruko bw'igisagara, harimwo Bubanza, Bukirasazi, Uwinterekwa, Gisandema na Ndabagere, nk'uko vyatangajwe n'inzego zijejwe amagara y'abantu. Abantu 38 baranduye kolera mu minsi 3 gusa. Abo barwayi bariko bavurirwa ku bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore, aho abaganga bariko baragerageza guhagarika irandagata ry'iyo ndwara. Muri abo 18 baturuka mu duce twa Bubanza na Bukirasazi tubangamiwe cane kubera uko gusubira kwaduka kw'ico kiza. Leta y'Uburundi yarafashe ingingo zikomeye. Itegeko ryashizwe ko umukono kwa 18 Ruhuhuma uyu mwaka nyene n'abashikiranganji b'amagara y'abantu, intwaro yo hagati mu gihugu no kw'ikigega ca leta. Kuva ubu itegekanya guhana uzota kubahiriza amabwiriza y'isuku n'isukura. Ivyo bihano bizotangura gushirwa mu ngiro kuwa gatandatu Ndamukiza uyu mwaka wa 2026. Kubw'umushikiranganji w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana, iyo ngingo igamije gutuma abanyagihugu n'indongozi bo ku rwego rw'intango bagira uruhara mu kwikingira, mu gihe leta ivuga ko iriko irongereza inguvu mu kurwanya indwara ziterwa n'isuku nke. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri uyu wa 2 Ndamukiza 2026 yaragabishije avuga ko ico kibazo gikomeye mu duce tubangamiwe. Abajejwe amagara y'abantu berekana ingeso nyinshi zishobora gutera ingorane: gufatira amazi ku migende mu buryo butemewe, ibidengezi vy'amazi mabi, no gusukura ubwiherero mu kajagari. Ivyo vyongerezwa n'imyuzurire n'ubukene bw'amazi meza, bituma indwara irandagata gusumba. Kubera kutaronka amazi meza, abanyagihugu benshi bakoresha amazi y'inzuzi mu buzima bwa minsi yose, ariko ayo mazi ni mabi cane, harimwo udukoko dutera kolera, bitewe cane nuko abatabwamwo imyanda yo mu ngo hamwe n'umwanda mukuru. Ivyo bikorwa bituma indwara ikwirakwira cane, niko uwo mushikiranganji yavuze. Mu guhangana n'ico kibazo, leta ifadikanije n'abafatanyabikorwa bayo yashizeho ingingo zo kurwanya iyo ndwara, harimwo kuvura abarwayi, gutanga inyigisho ku banyagihugu, hamwe n'ingingo zo kwihutirwa zo kuronsa amazi meza no kunoza isuku. Amafaranga arenga miliyari 3 z'amafaranga y'amarundi yaregeranijwe mu mezi 3 aheze mu kurwanya ico kiza. Ku ruhande rwayo, ubuyobozi bwa komine Ntahangwa buhamagarira inzego zibijejwe hamwe n'amashirahamwe yegeranya imyanda kongereza ibikorwa vyayo, ariko abo barahura n'ingorane nyinshi, harimwo ukutishurwa amahera y'ibikorwa vyo kwegeranya imyanda ku mihana imwe, ubukene bw'igitoro, hamwe naho guta imyanda hakwiye. Mu gihe ingorane yikwiragira ry'iyo ndwara icibonekeza cane, inzego z'amagara y'abantu zirahamagarira abanyagihugu gukurikiza bikomeye amabwirizwa y'isuku no kwirinda kunywa amazi adasukuye. Hatabonetse inyishu zirama, urugamba rwo kurwanya kolera rushobora kuzogora, kubera ukuri gukomeye kuko hari abanyagihugu benshi babayeho hata buryo bafise ku bikoresho shingiro vyo kurwanya ico kiza. Amakuru yacu tuyapfundikirire kuri iyi nkuru ivuga ko abantu babiri baguye kwa muganga mu gikorwa cyo gukora abantu operasiyo Gitega. Abantu babiri barapfuye, abaganga babiri mu bakanyisha imibiri
barafatwa. Ikibazo gikomeye gifatiye ku magara y'abantu kiriko kirahungabanya intara ya Gitega iri hagati mu gihugu c'u Burundi. Abaganga babiri batera ishinge zo gukanyisha abagomba babagwe barafashwe bongera bajanwa nk'ibohero. Inyuma yaho abakenyezi babiri bapfiriye mu gihe bariko barabagwa ku bitaro Espoir vy'ikibuye. Kubw'amakuru hava aho vyabereye, abo baforoma ni Christine Nadia w'imyaka 27 akomoka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, na Gadi Ndiho kubwayo w'imyaka 26 w'umurundi. Abo baforoma bafashwe ku munsi wa gatanu h'igenekerezo rya gatatu Ndamukiza 2026 igihe bariko bakorera muri ivyo bitaro. Baciye bajanwa ubutaraririye mu gasho k'igipolisi c'Ibukirasazi aho bapfungiwe. Ubu nk'uko ivyabona vyabitangaje, ifatwa ryabo ryabaye inyuma y'igikorwa co kubaga kitagenze neza. Abo baganga bakekwa ko bateye imiti itariyo abagore babiri bariko barabagwa mu gihe bari mu cumba c'ibagiro. Iryo kosa rivugwa ko ryabaye mu buvuzi byatumye haba ingorane zikomeye zatumye abo bakenyezi babiri bapfa. Abapfuye bamenyekanye ko hari Julie Nzirusa w'imyaka 37 na Felicite Kwizera w'imyaka 23. Ibiziga vyabo vyaciye bijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro. Inyuma y'ico cago, ubuyobozi bw'ibitaro buremeza ayo makuru. Muganga Gilbert Kibinakanwa arongoye ibitaro Hôpital Espoir vy'ikibuye avuga ko abo baforoma babiri bashikirijwe inzego zibijejwe kugira hatangure amatohoza mu ntumbero yo kumenya ukuri kw'ivyabaye no kumenya uruhara rw'umwe wese. Amatohoza arabandanya kugira hamenyekane neza uko izo mfu zibiri zabaye, bikaba byateye akababaro gakomeye mu banyagihugu bo muri ako karere. Uretse umubabaro, iyo ngorane yatumye hasubira kwaduka ibibazo bijanye n'ingene abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu bakora hamwe n'umutekano w'abarwayi mu mavuriro n'ibitaro vyo mu gihugu. Ndabashimiye inshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muroranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone nawe utarafyonda ko akaniko karyo uronse kugira ho fyonde ko amakuru dushize ko uce ubona notification ikumenyesha ko dushize ko bishasha.